mana yanje ubu bukene butatwambitse ibara muzoze mumbarira. Ubu bushomeri atari danje ndakurahiye. Kino gihe abajene benshi basigaye baheza amashure bagaca bicara muhira. Abandi ugasanga bari kwa ba onkre, abandi ugasanga bari kwa tante, abandi nabo ugasanga baterura abana kwa bakuze, abandi ugasanga bari kumarigara, mana yanje. Abandi nabo bakaja gupagasa ya madiplome bakayasigaho. Nibutsa gakuru ko uyu mutipe yaminuje ararondera akazi, arasubira ararondera akazi imyaka n'imyaka, aragahebura wampaye inka. Yari yararize arihanagura, ubukene bwari mu kumukuraho. Akamira kwibarabara arondera akazi, arateba arashishwa. Arihebura wampaye inka. Ati none jewe gabasha, narize canke sinize. Ikirato caza caramuhengamiye ko ndakurahiye. Ikirato cama kiraryibarabara kuzuba n'akantu mu mvura. Ewe mushomeri waragowe. Vyari bigoye ko ashobora kubona kazoza kiwe. Kazoza kiwe kari kuzuyemwo igipfungu gusa. Umunsi umwe aza yumva ahantu bagize appel d'offre yo guha akazi abantu. Aca aragenda buginga ashitseyo ahurirayo n'abandi bari bajanywe no gusaba akazi nabo. Aho hantu hari aho bita muri zoo. Muri zoo ni ahantu hubakira ibikoko, ingenzi canke ba mukerarugendo bakaja kubirabiraho bagasiga batanze n'amahera. Umubose w'aho hantu ati aha rero umuntu aronka akazi ni umuntu twambikiye imasike y'imafu akazokwa makina kujya kw'imafu abantu bakaza kumuraba. Ati kuko imafu twahorana ngaha yarapfuye kandi iyo mafu yahora iza kurabwa n'abantu benshi. Ati rero twahisemwe kugura masike y'imafu. Ubu rero tugomba umuntu yambara akazokwa makina kujya kw'imafu. Abakiriya bacu ntibaduhebe bazokwame baza kuraba kuko bobo ntavyo bazi yuko iyo mafu ikiriho. Bamwe bahahurira na wa muhungu bari baje kurondera akazi, bariyonjorora umwumwe kuri umwumwe bati wapi akazi nkako ntako twoshobora kabisa. Bati reka sigaho tuzoga ivyo twahora ko ntabara. Wa muhungu aratena ati je nari naragotse kabisa, akazi kose naho kaba gakije ndagakora. Ati nyambara kandi kazida ugukina nk'imafu gusa, ivyo jewe nzobikora. Wa mubosi ati wewe ivyo ukabikora amahera uzoyora. Mutipe ati iyo masike ndakwereke. Wa mutipe aba yiteye muri ya masike y'amafu. Umubose rero ati wowe umaze gushika muri kaje uzokwamugira utugenegene kujya kw'imafu nyene. Uzuratamba abantu bagira utugugu bagire gura imafu. Ati bazoryoherwa bakore mu mifuko yabo. Umutipe baramwugururiye aja muri kaje. Atangura kugira amagendera wampaye inka. Atangura gutamba ugwemarika. Atangura kugira utujede nyene, utuntu tukwatira abantu nyene, utuntu tugutwenza abantu murabibona namwe. Utwo tugenegene yatugirira kuvunika ndakurahiye. Erega abantu isinzi bakaza gushengera wampaye inka. Bati imafu bagabo kwisigaye iryosha ibintu. Ntibamenye ko ari umutipe yambaye masike y'imafu. Iyo mafu iragira karima rirenza abantu baratwenga barakumbagara. Amahera begeranya ntiyagira uko angana. Araryoherwa wampaye inka, inoti zirakwakwara. Ku munsi yaguma atora ubujede bushasha. Agatamba, agasimbagurika, akaduga ku biti, agaca ku migozi. Akabigira kumwe kw'abakomando ndakurahiye. Yasamaje abantu abagize akarima rirenze. Bo bari bishize mu mutwe ko ari mafu yibereye ngaho. Uwo mutipe rero yazani yumvira ati mbebasha umunsi bamenye ko ari jewe akazi nikazoba gaheze. Umunsi umwe rero wa muntu ati agatika gutarukiriza kw'intuzenya sinzi nyene babivuga ngo ntikaba kanini ariginagura wampaye inka asimbira kuri wa mugozi. Abantu bariko bararaba baratwenga baruma.
uno munsi hoho ya mafi irahumye. Aho ntibaratora ko ari wa mutipe. Sinzi ukuntu rero yakorotse akoroka nabi agwa ku rundi ruhande mu yindi kaje. Aho mu yindi kaje hari haryamye ingwe. Ibintu birahinduka ndakurahi. Ati ingwe ntigende itamaze mana yanje. Wa mutipe abona yangwe irasamye. Aterera induru ku munwa ati yereka ntabara ingwe irandiye. Yangwe iti wamuhimbiriwe reka kureza urwamo. Ugomba akazi kacu gahere. Erega wa mutipe ati yampaye nkawe rero. Nawe nturingwe gasha. Nawe baguhaye akazi wakina nka jewe. Abantu nabo hanze bumiwe ati ibi bintu nibiki. Bati kumbe umugabo yahora duhenda tugatanga amahera yacu. Tuzi ko tuje kuraba imafu. Bati sha uwo mugabo nagenda yarakadukoze kabisa. Bati guhera uno munsi turamuhinyuye. Turahinyuye ko hano hantu hari abasuma gusa, hari abanyamanyanga gusa. Nuko abo bantu baca barigira bati ntizogaruka. Bati n'umwana tuzosiga ntazogaruka hano hantu. Iyo sosiyete ibirugaye babatipe idiri ibirabaheranye. Sije no hohera abatipe bagiye guhenda abanyagihugu ko ari mafu nabo bambaye maske y'imafu. Kino gihe tugezemwo ni gihe abantu benshi barushe. Ni gihe ubushomeri bubica bigacika. Ni gihe ubukene bwabaye ndanse. Kino gihe rero abantu benshi usanga bita bakemera mbere no gukora ivyo badashoboye kugira ngo bashobore kuronka agahera, kugira ngo bashobore kubaho. Abenshi baremera no guhemuka kugira ngo bashobore kubaho. Aha turabibona nk'abantu baja mu mashengero atari uko bakunze inyigisho zica mw'iryo shengero, ariko kubera bagomba ico bakurayo. Ntibagiye kugira ngo bahinduke, ahubwo bagiye kubera inyungu kanaka. Turabibona nk'abantu baja mu migambwe atari uko bashimye uwo mugambwe, ariko ari uko barondera umukate, ari uko barondera igiti kanaka. Bakaja muri uwo mugambwe atari uko bashimye ivyiyumviro, ariko ari uko bagomba akazi. Bakambara impuzu y'umugambwe, ku mugoroba bakaba ibikoko. Ugasanga nibo banyuruza abantu, ugasanga nibo bariko barica abantu, ugasanga bageze mu biro bahinduka ibikoko, ugasanga nibo barya ibiturire, nibo banunuza umunyagihugu. Mumbabarire ndiko ndivugira muri Kongo jewe. Ugasanga nibo barenganya baca izangondagonde. Ugasanga amanyanga yose abaho nibo bariko barayakora. Bagakora ayo manyanga yose bibaza yuko abantu batazobimenya. Bagiye habona ukamengo ni intore, bariko baravuga amajambo ukamengo barakunda abanyagihugu, ariko aribo babatekuje. Bemera guhemukira abanyagihugu hako bava mu bibanza barimo. Nta kindi kibaraje ishinga atari inyungu zabo gusa. Ubu mugabo imafu yarafise yarapfuye, acatora umugambi uguhenda abanyagihugu. Maske y'imafu ayambika umuntu, uwo muntu akaba ari wakina nka ya mafu. Ariba abantu arasubira arabiba, ariko akabiba mu gwenge batabizi. Umunsi umwe abantu babaragunduye yuko yabahenze. N'abo bantu rero biyorobeka bakaja mu migambwe, tukumva bavuga amajambo meza. Mugabo bashika mu biro bakiba amahera y'abanyagihugu, amahera yokoza amabarabara bakayatwara, amahera yovuje abanyagihugu bakayatwara, amahera yotumye abanyagihugu babaho neza bakayiba bakaja kuyabitsa mu bindi bihugu. Amahera yotumye abanyagihugu babaho neza bakayiba bakigurira amamodokari meza bakubaka n'ibizu bigerekeranije. Igihugu kigatemba, abari guhuza abanyagihugu akaba aribo babangaza. Abanyabwake nabo bamwe bahaguma bitwengera batazi biriko biraba, bakiyumvira ko abantu bariko barabagirira neza naho barabatekuje. Mumbabarira hano kure cyane biti bwake, natse ko mutahamenya. Nzi ngo muribwira ntawe muzi kabisa. Baca umugani ngo ikinyoma kimara umunsi ntikimara umwaka.
abarundi ba kera bari baciye ubwenge vya danje. W'intuzenya nayo y'isake bonda yibagiye wiyerekwa n'umuyaga. Umunsi umwe wa Mutiperi yambaye masike y'imafu, ibihera yarakondaguye, arasubira arakondagura ibihera vy'abanyagihugu. Vyaramudabukanye baza bumva wenyene aravuze. Abanyagihugu barumigwa, batahura ko yari yarabagize akarima rirenze, batahura ko yahora biba, bo bari bazi yuko ari mukuri. Baba baramenye ko bwari ububeshi, bwari ubusuma. N'abandi bantu baba bari mu bibanza kanaka, aho bari bakarangwa n'amanyanga, bagakorera abanyagihugu ivyo byose nadondaguye, igihugu kigatemba. Hazoshika igihe nimba kitaza carashitse, abanyagihugu bahumuka amaso, baca ubwenge, batahure ko abo bantu batabipfuriza ineza, abo bantu batipfuriza ineza igihugu, abo bantu batipfuriza abanyagihugu ko batera imbere, ahubwo ko bironderera inyungu zabo gusa. Abanyagihugu bagire bati igiti co dukora mu jisho kabiri. Twiyubare rero mu vyo dukora, twihane ivy'uburyarya tubireke. Tureke kuvuga ngo turakunda abanyagihugu kandi tutabakunda. Ivyo bigaragarira mu bikorwa vyacu, kuko kuvuga ngo ukunda abanyagihugu bakaba bishwe n'ikigoyi, bakaba batagira ingene bivuza, ubushomeri bukaba bubishe, nawe umuduga mwiza wose usohotse ari ugenderamwo, niyumvira yuko ubwo aba ari uburyarya. Dusaba Imana rero itwugurura amaso, iduha ubwenge bw'utahura mwene abo bantu usanga bariko baratubwirira nabi, ariko mu majambo bakatubwira yuko badukunda. Dusaba Imana aba aribo baza barivugira amanyanga yabo. Abanyabwake bakabaho ubuzima bucafu, ikigoyi kikabica, ubukene, ubushomeri, bakagwara bakabura ingene bivuza, abandi bihera baregeranije bakaruha bakabitwara no mu mabanki yo hanze bakuzuza. Mana yanje, mana yanje. Reka natwe umunsi umwe tuze tuvuge duti kumbe vyari ivyo. Duheze tumenye ico dukwiye gukora mu gihe gikwiye. Umugani mu Kirundi ngo imvugira kwiyamara y'umugabo ikundwa na bake. Bagasubira ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Bagasubira ngo akana k'ubwenge kumvira mu migani. Murantunga nareko ndabwira abahungu bibwake. Naravuze nta bahungu bibwake umengo ntibumvaga mana yanje. Nikizimi bwake mutahazi. Uwatahuye kino cigwa yagitahuye, utagitahuye nawe azotahura nejo. Abatwiyeza ko arabasuma barabaye benshi. Imana iduha ubwenge bwo kubamenya, tumenye ingene twigenza kugira ngo ntiduhendwe kabiri. Dusenge Imana izirabavugisha amanyanga yabo nka kumwe kwa Sawuli. Ubuhimbiri bwose bukorwa tubumenye kugira ngo ntitugwe mu ihumbi kabiri. Mwe mwashoboye gutahura kino cigwa, Imana nibahezagire. Reka twibananize gwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu n'abatarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kandi ko turi muri ryasekeza gihugura ibikoresho bizodufasha gutegura ivyigwa mu ishuri ry'abarundi bose, mu ntumbero yo kugira ngo amajwi ashobore kubashikira neza. Dufise studio yo ku buhinga bwa none. Itafari ryawe rero turarikeneye kugira ngo uruganda rushobore kuboneka. Umuntu az'abanyabwake arabambera ubutumwa abambwirira ati burihuta cane wampaye inka, uti ntimumubage muramutunga niko areha. Abantu bibwake ntibagenda batambaza uno musi.